nziza abariko barumviriza Kaze FM n'ijana na gatatu n'ibice bitatu megahertz Bujumbura, tukaba turiko turitaza kugira ngo dushikire igihugu cose. Nkuko mubizi ano masaha n'ikiganiro BeYourOwnBoss, turi kumwe na Claude Nikondeha. Mwiriwe Claude. Mwiriwe neza. Namahoro. Ego. No musi mwateguriye iki? Ibintu biryoshe cyane twabateguriye. Mugume mwumviriza kuko sinibaza ko ari ushaka kutumva ivyo twabateguriye uno munsi. Murakoze cyane. Undi mutumire dufise uno munsi n'umuntu azwi cyane mu ntara ya Gitega, mugabo ibikorwa vyiwe byarashikiriye igihugu cose. Sinzi nawe ko yotubwira izina ryiwe. Je nitwa umushinga amateka Ndikumana Constantin. Yego. Yego, kandi mvukira y'Igitega. Yego. Yego. Hanyuma mukaba muri kumwe n'undi musore tuzinanye hanyene mu mabarabara y'Ibujumbura, Constantin. Claude, abashitsi bawe vyagenze gute ngo bashike muri no radio kugwiza umwimbu? Ko twumva hari umushinga amateka ngaha agwiza umwimbu gute? Honorable Constantin Ndikumana. Honorable araza kuronka akanya ko kubaganirira bikeya mu rugendo rwiwe, mugabo nkuko twama tubishikiriza muri ikiganiro ca BeYourOwnBoss, turakunze gutumira abantu bafise aho bageze mu kugwiza umwimbu, mugabo bafise urugendo baciyemo, inzira baciyemo, kuko nta uvuka ngo haba ngo yuzure ingovi. Jewe Honorable Constantin ndamuzi kuva nkiri mutoya cyane. Ari umukozi w'uwundi, ari umuntu asanzwe, mugabo mu nyuma rero maze kugaruka, maze gutaha Burundi ngatangura gukora, niho nasubiye guhura na Honorable, hamasanga umwimbu yarawugwije koko. Honorable, ducire ku mayange, vyagenze gute? Yego. Nkuko muriko murabivuga nyene, jewe ndumushinga amateka giye sanga Imana yarabishikanyeko. Mugabo ngo umushinga amateka nikora ko abantu baba bakwizera bakuranamwo ikintu bakwemera ko urumva nico nagomba kubabwira kugira ngo ndinde shika ku bushinga amateka. Jewe mu ntango z'ubwa mbere na mbere mu myaka za 75 na 6. Twibutse gatoya bariko batwumviriza mu imyaka ingahe? Nimba atari bana. Ubu ndakwijije imyaka 70. 70. Ego. Mugabo asa n'ufise 60. Nshimira Imana, ndashimira Imana. Ni Frambu ifata neza ko. Frambu yafise uruhara. Ndashimira Imana cyane. Mwara kanu gatoyi imbere ko mubandanya Honorable. Claude mukanya ariko ndaraba rukuraba muri bino ino studio nziza ya Kaze FM, muri kuraraba umuduga Honorable yajemwo, no muduga ubonye ubona yuko kameme so muduga usanzwe. Sikagongo twarungitse umusiti atakubucu aho hagarari ruhande, uno munsi we nta kintu jejwe mpaka uyu mushitsi atahe. Uwo muduga ntushobora kuba waraburonse kubera akazi ko Honorable. Akazi ko Honorable turabizi yuko namahero hasiga byo kuja kuraba abene gihugu kugira ngo umenye ibiko birakogwa, mugabo uwo muduga wawuronse gute? Kuko urumva ni ryo hangiro rya kino kiganiro, no kugira ngo ugwaruka n'abatwumviriza batahure inzira waciye kugira ngo ushobore kuronka uwo muduga. Kuronka imodokari si ibintu bica biza uwo munsi nyene. Byose byavuye mu bikorwa nakoze. Iyo modokari ndayishitseko maze imyaka 40 irenga gatoyi. Uri kurakora? Ndiko ndakora, uri ndiruka. Intango ya mbere na mbere rero, jewe nkiri umujeni nyene nk'aba bajene bandi bubu bageze. Nawe uri urakura buke. Rega hano umujeni. Rero urabona umuntu aravuka, hanyuma agatangura. Nagiye mu ishure gatoyi ndiga primaire ndayiheza. Aho hari hehe? Aho hari imakebuko. Mu ntara ya Gitega, mu muryango w'abarimyi. Twebwe iwacu umuryango w'iwacu wamye ari umuryango w'abadandaza.
kuva muri za 50 n'ibindi iwacu bari bafise amakamyo ba data wacu bararondera bakugwanje data nawe nyene yaraguze imodoka ari mu 58 umuryango wacu gushika n'ubu n'umuryango w'abadandaza amarero uwo ni umuryango wakuriyemwo niwo muryango nakuriyemwo yego hanyuma mugabo nagiye gatoyi mu ishure imakebuko nyene mu seminari bangira ico gituma kakabiri nyene umuntu ugiye urabifatanganya ucumva igituma mu seminari wakuye discipline ngene ufungura ngene wigenza yego cyane niho nakuye indero ikomeye frambu irasaba indero uyibuze byose biba bipfuye ico ndacanditse frambu isaba indero aho ni ibintu bingahe ni indero okay ugasonera abantu ukamenya uko bavugisha hanyuma nyamukuru kwizigirwa ubwizigirwa ibyo ubifise nukuri frambu iraza byanke bikunda hanyuma rero igihe byo mu ishure binaniraniye gatoyi naciye nja muhira data yarafise ibutiki ikomeye igiteganye imakebuko ariko naravye ntiwapi jewe twava turijyaniramo kwezi reka ngende nifatira inzira yiwanje nironderere yego BeYourOwnBoss aho ni nk'umwaka wa kangahe aho hari muri za 70 kuva ko 70 nawe rufise na 15 oya ari ifise 18 renga bo hanyuma rero nca nikora kuri ku muvyeyi wanje mama iwacu ivyo nakubwiye ko nakuriye mu muryango w'abadandaza bafise ivyuma makamyo muhungu mwene wacu niwe yanyigishije imodokari ku modokari iwabo hanyuma ico nakora jewe nije nishiriramwo esase iyo esase rero mama niwe yazanye ibintu dufaranga uri umwana wa kangahe je ndumuherereza ejo gituma baraza umuhererezi waje akanye urumva kubera nakuze ndazikuriramwo ngenda mbona ukuntu bazitwara ntivyantwaye umwanya munini mu minsi 3 nari mpejeje kumenya gutwara imodoka bo hanyuma rero cyandangura rero kufata kayira yego fata umusitari nagiye icatanguye no kungora nagona permis de conduire ngaho urumva kwakundi nyene umuntu akundwa n'abantu rumwizigirwa narose umubanga ayindosa umugambi wari uyuye wari kugira ngo uzobe umushoferi yego n'urumva nategereza kuba umushoferi ibyo byari mu marasi wanje ico gihe nta miduga myinshi yari ihari hari makebuko nyene hari makebuko nta miduga myinshi yari ihari mwiyo myaka ntizanyinshi cyane nivyo menga ndakuze kiyagiye wari umushoferi kabisa we twamenyanye nza narakuze gose hanyuma rero ntangura rero kwiruka nza kurondera aho nkorera no kwimenyereza urumva kumenyera gutwara impaka ugire experience nyene ikomeye biraza ndaba umushoferi nyene mu nyuma mu mwaka wa 75
niho natangura rero kugira ibintu naza ngahe Bujumbura nkabona amafaranga ukuntu abandi bayarondera ivyo bakora twebwe urumva twebwe muri ntuze muri garejo yacu ya Kirimiro ibukira sazi ahi Bujumbura nibo bari bahagize guhera kuri bajya biremeka abagurisha amabati guhera ku barovyi guhera abiremeka n'abakarani bose baranyabukira sahazi nibo bari bakomeye hanyuma rero tugaca tugira solidarite rero turagira ntuze aho nibutse ko yarafite imyaka 23 yego duharuye ku myaka yatubwiye tuca turagira solidarite nka koperative nyene mwene bita ama koperative ubu tukorana n'abantu bashika nka batandatu dukodesha imodokari zitwara abapasaje gatoye none nk'ubu iri litiro y'igitoro nk'ico gihe yakugwa nga nimba bawibuka sindavyibuka neza ariko yari make birumvikana ifaranga ryari rikomeye cyane igihumbi wagindwi yose hanyuma rero imodoka ya mbere mwakoresha mwabanza kuyikodesha yego kugira mutware abapasaje hari aba hindi ngaha muri Asiatique bari bafise amakamyo ico gihe twabatwara mu makamyo mwapakira abantu mu makamyo wowe baratwara canke wari umukozi urumva narakodesha ukanyonga n'imodokari twamuzanira versema ayarenze ko tugabura turi nka batanu muri mu murondera abakiriya burira uwo muduga nitwe twironderera niho havuye rero ko umukokayi urumva nategerezwa kuyikokera ikuzura twe n'abagenzanje hanyuma tugahana imbu uno munsi nkayidugako nkagenda ndatoza nkagaruka ku mugoroba aca ndabereka ayo nasigaranye harimo kwizigira nyene nakubwiye bimwe mbere urumva yuko aho rero ni iki kiganiro gihagaze wowe urashitse Bujumbura ikintu urazi yuko ukeneye frambo mugabo ntawe uyiguha ni wowe wirondera ni wowe wiyumvira ico ukora mugiye hamwe muri batandatu nta mahera y'umuduga mufise mugabo murashobora gukodesha abantu mupakire mu ikamyo uno munsi mupakiye mu ikamyo twokwica amajambere yagiye urumva ubwa mbere zari kamyo nini yego haragiye haraba ma etape ya evolution haraza zindi zitwa ngeri izo rero ngeri yari mini kamyo nyene ya 2 tonnes et demi izo kamyo zindi zari za 6 tonnes 7 tonnes hanyuma urumva abantu rero bagaca batangura rero kubona yuko amajambere ariko araza haje ngeri ifise n'udutara tugenda turaka hejuru zari marke z'abanyamerika kimwe ikintu gihambaye muri byo Claude Nikondeha nuko ushika ahantu uvuye imakebuko ushitse ibujumbura hanyuma muragize muri organize muvuze muti muraravye muti bino bintu twe bishobora umwe wese niho bishobora ari wenyene reka tuje hamwe hama ikindi naco amahera araronderwa amahera no kuraba nimwe Claude yamavuga no kuraba mu kibano mbega ingorane irihe ingorane yari ihari yari uko abantu bari bafite ikibazo cyo kwideplacer bava nimbara bave baruguru bamanuka ibujumbura canke bo mwakura abo nyene bibukirasazi bashaka kuduga canke bakeneye kuzana ndazi ko bibukirasazi bakura inzagwa bakura ibiki ivyo byose ugasanga biragi mwere bavuga muti rero amahera tuza kuyarondera muri no secteur yego kumenya kurondera amahera mbega amahera ndayarondera he ndayabona he opportunity iri he ingorane dufise ubu aba ugwaruka n'abandi
no kurabiranako eh mbega ujyanye ko ateye imbere acuruza iki akora iki nanje gaca ngomba kubikora mugabo ico twari dukwiye kubaza ikibazo kiri hehe urumva nk'ubu ugiye umuntu agura ico akeneye ntagura ico we ucuruza agura ico akeneye ataco ufise akeneye ararengana naho uba ufise vyiza bimeze gute cyane gose urumva rero ubwo nibwo bwenge kandi nimwabukugize mu ishuri oya anagatoye ivyo mu katubandanye rero intambwe ikurikira yari bo urumva rero ako kazi kuboko kaye rero twarakamazemwo igihe kirekire kuko washaka ntitwajibukira sazi gusa niyo muza rugombo cibitoki za rugombo aho twabona abapasaje niho twaje indero amahera muraronse ku mugoroba muca mwigenza gute bo rero mwuko gukerebuka ko gupakira abantu ntugira ngo cyari coroshe abantu kugira ngo bemere no kuja mu modokari wawe wabanza ukabaryosha kandi bakabona yuko uri umuntu umwizigirwa kuico gihe twashiramo inguvu zo kubaka tuzigo twabo tujana tuterera mu nduga tugira gute jewe rero imodokari n'abampagarariye abantu baranyiyumva mu cyane ngaca nuzuza n'ingoka hanyuma rero umwaka umwe rero umunsi umwe mutama yitwa Rufogori Lazaro wo mwishanga muri Rutana agura imodokari stuti zari zatangwe gukora 2200 urayizi yaje mu nyuma ya mbere ni miri wisa yana nabonye stuti miri wisa ya masane iyo rero Rufogori yaguze mutama acarayigura yarafise umuhungu wiwe w'imfura yitwa Emmanuel acara yimuhereza kugira nawe azaratwara abapasaje hanyuma rero Emmanuel rero hageze mu gatondo gaho ku isoko rya Bujumbura akandondera ati mpakirira nije yikorako niwe ubishoboye ndi mushaje nije yikorako nkamupakirira mu nyuma haciye nk'indwi zibiri ati rero naho yipakiye ukayuzuza ati sinda gusiga ngaha ati ni wewe tuca tujana ugenda urantogereza amahera ugenda urapakira ko no mwibarabara bamwe baruruka abandi bakugururira abantu nkuko nyene amabisi akora ubu bo arabona nyene ni mu 79 n'umunani nguvuga iya ashimye imyaka 44 hanyuma Manuel rero washaka ya peremina rondera ubwa mbere yari yamagendo urumva irantakarana intakaranye yasubira kuba usanzwe umukokayi gusa mugaya Manuel akandenganya ahantu abapolisi bari agacampa akaja kurivora twakoze gutyo hanyuma kubera ibikorwa nyene by'umwete n'ubwira tuhava Manuel dusa nuko tuvukana twarakundana twaryama ku gitanda kimwe urumva byose twabikora nk'abavukana nyene hanyuma rero se wiwe arabibona yuko ndamukorera neza ko yaraguze n'ikamyo itwara ibiyeri aca rero ankura kwiyo modokari ya Manuel
aca mpereza iyo kamyo ibe gwawe oya umukozi atwara buko kayibura heze buko kayibwaheze bo Manuel yahavuye andonderera iperemi rero ndagenda ndakora ikibazo cyagombye kunanira kubera gutetemera mu nyuma rero ndose iyo peremi kwiyo kamyo ya se wiwe yarangura ibiyeri ngaho muri brasserie hanyuma rero akagira akantuma nkaza nkabirangura nkaduka ico gihe amapeneri y'ibiyeri yaraba cane turagira imana mutama wacu bacamuha priorite muri brasserie sinatonda nashika ngenda mpakira nduka kubera rero mu gihugu inzoga zari zikenye narinzi igiciro mutama zigurisha hariya mwishanga bayampereye ngaha mu gasozo ngaha wacu subira kuri brasserie nashasubira kuri brasserie kandi aho je n'abanishiriye ko nka beni canke tarande kwikarate mwiga yarabimenye kuko ayo narengeje urumva nta mwanya nari mfise jewe kuharura amafaranga waramushira yo nashira mu gifuko nagenda ndashiramo nkashika ngakira urumva ndi ukure mwayi wawe ayiwanje usigarize urumva hari mwayi wanje sinzi ngendangana uze kuguramwo gusa urumva kandi yarabikora neza cyane ko nawe mwinjiriza menshi yego hanyuma rero nawe nyene yarahavuye amera nk'umuvyara wanje twaravyaruzanya nyene kubera ibikorwa yabona yuko ndiko ndakora bimuryohera ambonye ndengutse nkahari yacanezerwa agatangura gutwenga urumva hanyuma twafaranga akazarambikira mwabika he mwabika muri banke yabika muri banke we yari afise konti ngaha muri banke ubu hanyuma ashatse ataje yarandoye kanisheke nkarotira ngaca ngenda we nta konti wari ufise jewe mu nyuma yarayinyugururije hanyuma arayabika abonye amaze kugwira bukeye ubundi munsi turiko turamanukana kubera iyo modokari ya mbere yari yayihaye umuhungu wiwe acambwira ati mwana ati mwese muri abana banje gusa ati nawe ngomba ndakurira imodokari nkijya nahaye Manuel aca rero twadufaranga yari yarambiki aca aranyongerereza aha muri garage Toyota Studio yagugwa 700,000 Shasha 0 km mupya ubu l'équivalent Studio c'est autour de combien Studio ni zivigo ni zi camionette ubona abantu bose bafise izo rero ziri kuri $54,000 aho ni Dubai kugira ngo ushike ngaho urumva harure miliyoni 150 urumva rero uvuga yuko igiciro cikuvye inshuro 200 mugabo ni imodokari yarahindutse yari ntoyi ico gihe yari ntoyi woyibona ubu kuri bazugere byagenda mu nyuma rero anguri iyo institute nanje ndondera umushoferi sinavuye ku kazi kiyo oya yari condition cyangwa ni washaka oya nabona ko ntaya akazi kiwe byava bisa na yoca oya kuronga uwundi amukorera nkuko namukorera byaca bingora twarakoranye hafi imyaka 8 jewe mfise imodoka ari ziwanje kuko nahavuye
muwo mwaka nyene nca ndagenda muri banki aranyugururiza ikonte aca asabira na credit yo kugura minibisi basi uburagiye urumva afise iyo stut nashize ko minibisi nayiguze ngaha muri Nissan umutama yitwa Rusiga Paul niwe nyene yari shaje niwe yari president yego yawe bya bishasha wabitanguye kera haciye umwaka urenga ndagenda acasabira ntuze credit muri Sojerbu actress ngura bisi ya 26 place ya Mercedes shaje mupya ico gihe bayita sametrera niko bayitazi yari nziza turanga ibyo yo kwibuka biciro ntavyo nibuka neza ya mbere niyo yibuka nko myaka inga ahori nko 80 na kanga muri 80 nukuvuga uvuye kuba umukokaye 78 mugabo kubera gukora kwawe no kugumana ubwizigirwa kuri uwo mutama rufuguri ugeze ku ikamyo hamwe na bus yego mu myaka ibiri hanyuma ncandabandanya ndamukorera izo nzoga wagurisha we ntayo ku mugoroba hageze niba bavuga utireka nanje n'wakayeri twarazisangira nyene nawe nyene yararyoherwa tukicara tugasangira mugabo ntiwarenzo gumuvuga uti zinkwiye zitashobora kumbuza akazi kuko wazinduka mwarazinduka cyane mu gitondo urumva sizere n'abandi muri Brasserie uvuye he mvuye mu ishanga cyawiyumvira uvuye mu ishanga ko narapakira kabiri ku munsi nagira detour ku munsi umwe wagenda igitega kabiri mwishanga kabiri mu Rutana kabiri nukuvuga yuko wavuye mu ishanga nka 4h du matin ngira ngo navayo nka 3h Sizere yategeza kuba ari muri Brarud ariko rapakira yego hamwe gacutegeza kugurisha mu ibarabara kugira ugaruke ngiye mu byo kugurisha sinavayo kabiri byaca biba rimwe kandi mugabo warakwiza ntacu basha nta igitigiri cyarakwira urumva ubu rero ugeze watangiye gukorana na banki kuva kera yego mutama nyene we yanyigishije niyo yatangwe kunyugururiza ikonde atara kubwira ugene bigenda credit ugene bayikoresha hama bica biragufasha bica biramfasha kandi ico gihe n'umuhungu wiwe washaka twari kumwe twaragize aka societe nyene ko kugira ko gusangira imiduga mu nyuma turasubira turagabura igenda neza umuvyeyi nyene aratugaburira nta matati yabayemo hanyuma rero nca ntangura rero nanje kuja muri Brasserie kwinjira muri Brasserie kwirangurira wonyene ndagura ikamyo naho nyene uwo mutama niwe byose niwe yaguma afasha kuko muri Brasserie ntibari kumbi konde ntibyashoboka udashikanywe n'umuntu niwe yaguma afasha naho nyene waguma umukorera naguma ndamukorera urumva ndose imodoka ari wanje naca ndayihundi nawe kora mugabo ivya mutama sindabivira mu nyuma rero muri za 90 niho yahava avuga ati ndabona yuko ivyiwawe nawe vyashitse kure raba kuntu uwo vyegera kugira ngo ntibagucemwe ni wenyene yakwibwiye wenyene arinza saza ari data ari tuguma tuganira caramvana ni Nairobi ari cyo kinzanye kuza kumuraba kugira ngo tuganire urumva rero rwaruka rero
ico nibonye ko nivyo nyene vyo kwizigirwa cane cane ukegera abantu mukaganira kuko mutaganiriye n'abantu ntumenya iyo utangurira niyo udatangurira umuntu agirwa n'abantu ego umwungu huma n'udaho hanyuma rero nyamukuru no kutaba umunebwe cyo kirakomeye nyamukuru no kutaba umunebwe yiyumvira ibintu bibi byose bibaho ingene yiba byoroshe ibimworohera kuvyuka 3h du matin saa 9 z'ijoro umanuka ibujumbura uri wenyene n'umutani boy muri babiri mu muduga yego aho rero natangwe nyene gukora ivyiwanje urumva narangurira ngaha muri Brasserie mfise umushoferi nanje mugabo nategerezwa kuba ari jewe nza kumupakirira gutanga amahera no kugira gute naho nyene nticari coroshe hatarimo akantu ko kumenyana kugira gute kugira ngo imodoka irinde ipakira ivyakunda mugabo jewe bama bayishize kuri priority imodoka ari wanje kumenya kuvugana n'abantu naramaze rero imyaka 3 na dimanche ushizemwo nkorere Bujumbura nzinduka mu gatondo ibujumbura setere n'abanashitse ngaha ndara imakebuko imyaka 3 atanu munsi numwe sivye imodoka nta vacances wagiyemo oya nari mfise akantuze akahirigisi iyo hirigisi n'umwana mutoyi ayibonye avuga ko Constantin ibarabara rya Gitega bose baguma bavuga Constantin nguyo imyaka 3 utaruhutse ntasivye n'umunsi n'umwe nta muryango wari ufise ico gihe narifise nandi wumva ko nico gituma naduga wajyama amasanga njyamye menshi yaba nk'amasahane abaye menshi kuko narashikanye nkabanje nkaganira n'abana oya na madame oya narinda shika muhira nabanje guca kuryoherwa n'abagenzi bama bandindiriye ku mugoroba aho dusangira akayoga ruguru makebuko ini Bujumbura ntiwaraba ahi Bujumbura Kamenge wabanza kwacu kuri gardine oraga warahacu gafata kimwe ugacuco sisi Gitega ngasa telefone abo aho size ngaho utindashitse Gitega je ndashitse Gitega ariho akiri ngaca mbandanya muhira ngasanga impande y'imuhira naho nyene hariho aho turyohereko ngasanga bandindiriye tugaterama mugaba ho hose nkabanzi programa yejo yego cyane kumenya programa ya bukeye ejo nzokora iki kwitegura gikomeye nico kuryoherwa naco bitwaye niyo nzoga byari biyago cyane urumva umuntu abakeneye kuruhurira umutwe ukaronka abo mutwe ngeranira mugira gute mvuye mu ivyo by'amakamyo hace haza ingorane z'igihugu ndakinjura ndinjuye ndagaruka aho hose naguma afise no mu ico gihugu nagiyemo nyene sinicara n'umunsi n'umwe dore ko wahungiye muri Kenya yego 1993 yego urumva gukorera mu mahanga navyo nyene ntugere biroroshe ivyo byose urumaze kugira izina ino ugezeyo fo gutangura gushasha yego n'umutahe munini yakurusha banke ntibanzi mugabo byose ubifashijwemo n'Imana cyane kwa kwizegirwa
kuyaga neza n'abantu Yeah. nahavuye ndonka abakenya nabo nyene dukorana neza haba mu butegetsi haba muri business mbere narungutse gusumba uko nariko ndakorera ino hama muri Kenya umara y'imyaka ingahe namaze y'imyaka myinshi neza ntataha yarabaye nka seza mugaba mu nyuma naza ndacishamwo ndaha ndaza ico gihe cyo muri 2002 niho nubaka iyo excellence house muri ville hajya munsi ya poste kuko aho nari mu bindi bihugu hose nagoma niyumvira igihugu ciwanje yego cyane hanyuma rero biza gutyo mu nyuma ntashe kompletema hava haza ibintu nyene vy'amatora n'ibiki niho babona abo twagoma tugendana abapolitisiye n'iki ntagiye ndabafasha ndi mwayo mahanga nyene barabona ati uyu muntu n'umwizigirwa niho honorable bwavuye niho rero honorable bwavuye okay kwizegwa nico nyamukuru guhemuka harya ubuhemukiye umuryango ubuhemukiye igihugu ubuhemukiye nakazoza kawe ari ikintu gihambaye mwavuze imbere ko dutandukira kubijanye n'ivyo muri ko murakora n'ivyo ibi bijanye no guhingura gushira ku isoko amatelefone hari ikintu bavuze kijanye no gusonera abantu woduha akarorero k'abantu uzi canke ivyo wabonye abantu vyananiye yuko batera imbere kubera ko badasonera abantu badafata akanya ko kumviriza umuntu nta sinoshoka mvuga ngo naka vyamugendeye gute mugabo nejo wundi uzoraba abantu beshi jewe nagenda ndabibona mu iyo myaka yose nabaye utanguye kwishira hejuru kabaye biyahetse barakure kukaduga urabona n'indege iraduga amaherezo ikagaruka amapini yashikana hasi aho rero cyane gicapu ciza aho rero sinovuga ngo naka abo bimaze gushikira ni benshi nabazi nibaza ko twandukira igice ca kabiri c'ikiyago cacu ikiyago kijanye na runo ruganda mwatanguje gushira hamwe ibihimba bitandukanye vy'amatelefone hanyuma mugashira ku isoko itelefone yitwa iTech mwagizanye ngaha muri studio none telefone nziza ntaho zitandukaniye nizi tugenda kugura mu mahanga canke izi tubona usanga ziri mu mamangazini atandukanye ibujumbura canke mu yindi mihingo itandukanye y'igihugu mbega ibi vyo mwavyumviriye gute burya umuntu agoma yiyumvira nico gituma Imana yahaye ubwenge umuntu ni bya bintu nakubwira ntushobora kuguma ngaho ngo uzoronka ikintu hari abagoma bategereje ngo Imana izomba muga Imana ico yaguhaye cambere yaguhaye umutwe ubwenge bwawe iguha vyose ivyo rero nubikoresha kandi mu kubikoresha uburi kurayiteka Imana ego nk'akarorero nk'ibi turimwo iyi studio turimwo iyi radio turimwo urabona ntiyizanye yazanywe n'ivyumviro by'abantu uko nyene mwiyumviriye ibi nanje niko niyumviriye ibintu byo kurasambura amatelefone bwa mbere na mbere naravye ikintu kigezweho ubu mu buzima bw'abantu havuye kurya no kunywa
haca haza kuvuga urumva hari ibintu bigize umuntu hariho inyambaro hariho kurya kunywa harara yego ukuvuga rero n'amatwi nasanze ari byo bigezweho kandi bikenewe cyane rero mbona ababikeneye ni benshi ntangura kwiyumvira rero ko noja muri iyo domaine kandi nkabona yuko ababikora nabo bagezweho n'ugwaruka ugwaruka rero niko niyumviriye cyane nkwirikije imigambi son excellence aguma ashira imbere yo gufasha ugwaruka kuko tutafashije ugwaruka ngo rutere imbere igihugu ntikizopfa giteye imbere na wewe ukiri ugwaruka baragufashije najewe baramfashije uko nanje bamfashije yego nanje ntegereza gufasha abandi kandi ahakuru nico gituma mwatanguje uru ruganda washaka subiye inyuma gato jewe nkiri ntaraja mu mahanga narafasha abadandaza cyane abo twari twasa nuko tungana naraguriye hafi abantu bashika 200 imiduga uko nyene mutama yangiriye nawe uko bigira abandi naje niko nabigiriye abandi muri banki bari banyizeye hariho banki SPF yasubiriwe na Ecobank hari bankobu aho nagenda uwo mbonye dushobora gukorana cyane cyane nabasabira amakredi nkwirikije domaine ndimo yabuze amavidage yabuze umutahe muga nkabona yuko ari honete cyane cyane ngaca ngenda nti uyu mumpere bimunaniye muzoraba jewe kandi sinavuga kabiri baca bamuha urumva rero aho wagiye urafasha nabo barateye imbere nta numwe atishyuye ideni gusa ingorane z'igihugu izo zaciye zijamo benshi bahombera aho nyene mugabo sinovuga yuko mubo nishinze barashika 200 hariho na bamwe ngaha ndirirwa ndavuga bakibinshimira urumva rero gufashanya nibyo biri mu marasi wanje kubona nakateye imbere birakuryohera byavuye mu ciyumviro ciwanje byavuye no mu maboko wanje ndumva yuko binezere nkuko nanje mutama wanje yambona karyoherwa n'umugisha ukomeye kandi nabwo butunzi bubaho ku isi ibi turiko turarondera niyo modoka ari bavuze nzoyisiga hanyene mugabo abantu ufise abantu nibwo butunzi butahera uruganda rwanyu rufasha gute ugwaruka uru ruganda rugitangura twakoresha abantu 65 hanyuma rero abo rero ndabaha agashahara nyene gaciriki gatuma nabo nyene bagabanya amarigara bagabanya kwirirwa taco bariko barakora kandi barakaryohererwa hanyuma rero bagakora gushika saa 6 tukabafungurira gutyo ariko rero nta bura ingorane uko twavyiyumvira tukibipanga siko byabandanije urumva rero harabaye ibintu vya mevante kubera ibintu tuhana n'abafrodere concurrence de royale ikiba nyinshi rero ubu tukora buke
mbwa turabandanya duhagarika twizera yuko mu misi izoza tuzosura kuri ya ritime nyene ko twari twaplanifiye yuko twokoresha abakozi batari munsi ya 150 uravye abanyagihugu amatelefone bakenera ni benshi ubu turi 12 miliyo mwizo 12 miliyo ntihabuze nka 3 miliyo canke 4 miliyo baguma bakenera amatelefone ugwaruka rero tukeneye yuko boronka akazi ko twebwe tuproduije hategerezwa kuba uwundi nawe ayidandaza mwabo rero ugwaruka rundi rurashobora guprofita aho nyene bakatangura kuzidandaza kandi ndazi yuko witanguriye ibintu biragira aho bigushitse na twebwe nakubwiye yuko twadugijwe na brasserie nayo urumva uko induza nawe nyene biri kwiraduga yego cyane gose ni magirianire hagati bo bifashe neza nibo baba bifashe neza izi telefone zanjira mu radio yego mu radio Claude none hano kuri Kazoza FM nta kuntu mwoshiraho umugambi wo gufasha ugwaruka kugira ngo ruprofitishe n'inonatro urumva nico cyakintu twatanguye tuvuga ko tuza guhereza tuvuga kandi bizobandanya indwi yose tubivuga ko dushaka kugira gushira hamwe amutama honorable yamya tubwira ugene bagiye hamwe iyo mugiye hamwe murashaka ku kintu kirama umva rero radio yacu hamwe na izine hamwe n'ugo gwaruka dushaka kubashira hamwe muri formule twita franchise sinzi ugene bavyita mu Kirundi mugabo n'amamangazine ashemeye agurishwa mu telefone muri indwi rero kurikira nje tuma Constantin ngaha ari we muyobozi wishira hamwe wizine muri indwi yose kurikira rero bazubaha amadetaye ibiranga ico kintu tugira tujemo tuzokenera ugwaruka rufise yama valeur honorable yatubwira cyane indero gusonera abantu kwizigirwa no kutaba umunebwe hari ibintu bibiri je ndanka mu buzima ndanga umunebwe ndanga n'umuntu abesha ivyo bibiri utabifise turashobora kuvugana tugakorana mugabo uri umunebwe ukabesha birabizi nibaza ko navyo bigiye muri ivyo bintu umva tuzorondera aha i Bujumbura tutanguriye muri province y'Ubujumbura hari amazone 13 yego muri amazone 13 tuko tuzorondera abantu babiri ku izone umuhungu n'umukobwa abakobwa barashobora kuba babiri hanyuma bace mu nyigisho inyigisho za izine baje Gitega bamara iminsi 3 bige ivyi telefone kuva ku ntango gushika ku mperezo hanyuma baze bige kudandaza kuko gupfa kudandaza hajya harimo ubumenyi bige kuko urumva umuntu ntiyarakwiye kuba agifata bisi ngo aje muri ville kugura telefone ariko kubiri mu kibanza mu quartier muri zone abamo ikukorokanye hasi kamene kwavuga uteka nsimbire ngaha kwira kujugura uteka nsimbire accessoire barayifise iki hanyuma rero tugira franchise dukoranye na izine dukoranye na Kazoza FM dukoranye n'ubwo gwaruka hanyuma ico Kazoza FM izobafasha kirengeye formation kubaronderera n'uburyo hariho igice cy'uwo mu entrepreneur mushasha ikiganiro ni BeYourOwnBoss tubahaye akaryo ko kuba ababosi babo bazogira intererano mu mutahe hanyuma twongere tubashikanire kwishira hamwe rishobora kubaha ikindi kice c'umutahe kugira ngo abantu ntibave bibaza bati namajambo tuko turavugira mu kirere wotanga igiharuro umutahe bo kwizera ko twiyumviye tumaze kuvugana n'ishira hamwe ni na izine twabonye yuko umuntu bishoboka neza ko ashobora gutanguza miliyoni 10 miliyoni 10 apana mahera donc amatelefone angana ni miliyoni 10 hanyuma rero tugace dusaba uwo mu entrepreneur kugira ngo tubone urugero
bwa serie urugero abona ko azofata nk'amakakazi ashiramwe ibice 20% umva izo ni miliyoni 2 hama twe tugaca twishinga ku murondera izo miliyoni 8 urumva rero opportunity iriho so kubivuga gusa ibiri concret iki ni kintu gishoboka wewe mu mezi 2-3 ushobora kubura boss wawe kuri ayo matelefone aciriye miliyoni 10 ushoboye kuyagurisha uzokunguka hanyuma izindi ce guha kandi andi matelefone ugurisha hanyuma ugenda urakura urumva bisaba yuko utangura kugurisha kuva saa 9 z'ijoro nka mutema Constantin nga umari imyaka 3 utaruhuka ushobore kwizera yuko mu myaka 40 uzobugira muri Lexus ubu biranyaruka ubu abantu ni benshi amahera ni menshi ico gihe mutama yakora hari abantu bake umva ibiyeri banyu no munsi nivyo banyo kiyagiye ntibingana urumva rero n'amatelefone kandi amatelefone agugwa menshi wunguka menshi na marge nini urashobora kuhashika amavalero ni adahinduka mugabo ntibikenewe kuvyuka saa 9 y'ijoro ngo ugurura imangazine nta numwe baravyo mugabo valero yo kutabesha kuba umwizigirwa kutaba umunebwe ayo nivyo bidahinduka murakoze cyane gose nagomba kubashimira cyane ikiganiro twari ko turagirana uno munsi muri BeYourOwnBoss twe twakiriye umugwiza tunga akaba ari n'umushinga amateka honorable Constantin murakoze cyane hama Claude tugushimire kandi twibutsa yuko kino kiganiro kigamije vy'ukuri gushitsa umutima w'ino radio ihangiro umutima w'ihangiro y'ino radio ariyo kugwiza umwimbu mu gihugu cyane murakoze cyane inyigisho twaronse uno munsi ukeneye frambu utegerezwa kugira indero utegerezwa gusonera abantu ukaba umwizigirwa nanone ukagwanya ubunebwe murakoze cyane harambe frambu mu mifuko yanyu Kazoza FM, be your own boss.